twabasezeranije gukomeza gukurikirana ibiri kubera muri Ethiopia ihanganye n'intara yayo Tigray. Ubu noneho igisirikare cya Ethiopia cyashinje Dr Tedros ukuriye Imeze gufasha Tigray. Umugaba mukuru w'ingabo za Ethiopia yashinje umukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Imeze kuvuganira ingabo z'ishyaka Tigray People's Liberation Front zirimo kurwana n'ingabo za Ethiopia. Iyi ni Pukka Media, njyewe ndi Denise Ishimwe. Abantu babarirwa magana bamaze gupfira muri iyi mirwano yatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11. Dr Tedros ni umunyatigray ndetse yabaye minisitiri w'ubuzima muri leta ya Ethiopia yabanjirije iriho. Yari yobowe n'ishyaka TPLF, gusa yirinze kugira ibyo atangaza kuri ibi birego ashinjwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, General Arashinjwa yavuze ko Dr Tedros ntacyo atakoze mu gushyigikira TPLF no kwifasha kubona intwaro. General Arashinjwa yagize ati, ntabwo tumwitezeho ko ahagarara ku ruhande rw'abanya-Ethiopia ngo yamagana aba bantu bo muri TPLF. Amaze igihe akora igishoboka cyose ngo abashyigikire. Yakoze ubukangurambaga mu bihugu bitandukanye ngo byamagane intambara. Yabikoze ku buryo babona intwaro. Nyuma yo gutorerwa kuyobora Imeze mu mwaka wa 2017, Dr Tedros kandi yaramenyekanye cyane mu ntangiriro y'iki cyorezo cya coronavirus, ndetse bivuga ko ari we munyatigray uwa mbere w'icyamamare mu mahanga. Hagati aho, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryaburiye ko amakuba yakwibasira akarere kose kagakenera imfashanyo y'amahanga. Ubu yatangiye. Kugeza ubu abantu barenga 30,000 bambutse umupaka wa Ethiopia berekeza muri Sudani. Abaturage b'abasivile babarirwa mu bihumbi bakomeje guhunga bambuka umupaka, nk'uko Axel Bishop ukuriye HCR muri Sudani yabivuze. Yavuze ko imiryango myinshi muri yo irimo guhunga igenda n'amaguru kuko ibintu bimeze nabi cyane ku buryo bataguma muri Ethiopia. Yagize ati, navuganye n'umukozi wo muri banki, abarimu bamwe, abaganga bose bahurije ku kuba ibintu byari bimeze nabi cyane ku buryo batari kuhaguma, nuko bahava n'amaguru. Ishyaka TPLF ryihari igisirikare na politike bya Ethiopia mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri za 40 mbere y'uko minisitiri w'intebe Abiy Ahmed wo mu bwoko bw'abanyamwinshi bwa Oromo agera ku butegetsi mu 2018. Akaba yarahise akora amavugurura akomeye. Bamwe bavuga ko yashyize ku ruhande TPLF. Twabibutsa ko amasinde hagati ye na TPLF yafashe indi ntera mu kwezi kwa 9, ubwo Tigray yakoreshaga amatora irenze ku mategeko yari yatanzwe na leta ya Ethiopia, ivuga ko nta matora namwe yemerewe kuba mu gihugu kubera icyorezo cya coronavirus. Bwana Abiy yavuze ko ayo matora anyuranije n'amategeko. TPLF ibona leta ya Ethiopia ntitemewe n'amategeko. Ivuga ko Bwana Abiy igihe cyo kuba umutegetsi cyarangiye, nuko imirwano itangira ku itariki ya 4 y'uku kwezi kwa 11, nyuma y'uko leta ya Ethiopia ishinje TPLF kugaba igitero ku kigo cy'ingabo za Ethiopia, kwiba intwaro n'ibindi. TPLF yahakanye ivuga ko itagabye icyo gitero. Kuri wa 19 Ugushyingo 2020, Ethiopia yari ikarungu. Ikaba yashyizeho impapuro zo gufata abasirikare bakuru bakekwaho gukorana na Tigray. Leta ya Ethiopia yatangaje ko yashyizeho impapuro zo guta muri yombi abasirikare 76 bakuru. Ishinja gukorana n'umutwe w'ingabo zishamikiye ku ishyaka rya Tigray People's Liberation Front. Ingabo z'iryo shyaka zirimo kurwana n'ingabo z'igihugu cya Ethiopia muri leta ya Tigray, imwe mu zigize iki gihugu nk'uko twabivugaga. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yavuze ko ingabo ze zikataje zerekeza mu murwa mukuru Mekele wa Tigray. Amakuru avuga ko abantu babarirwa mu magana bamaze gupfira muri iyi mirwano, naho ababarirwa mu bihumbi na 100 bamaze guhunga nyuma y'ibyumweru 2 gusa haba imirwano.
Kugenzura amakuru ava muri Tigray biragoye kuko uburyo bwinshi bw'itumanaho butagikora. Ku wa gatatu, polisi ya Ethiopia nibwo yatangaje ko yashyizeho impapuro zo guta muri yombi abasirikare bakuru 76 barimo ba General Major 4 na ba Brigadier General 10 bashinzwe gukorana na TPLF mu kugaba ibitero ku kigo cya gisirikare. Leta ya Ethiopia yavuze ko icyo gitero aricyo cyabaye intandaro y'imirwano ikomeje kuba muri leta ya Tigray. Bamwe muri bo bari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko abandi baracyari mu ngabo za Ethiopia. Ntibaramenyekana niba bari muri iyi mirwano. Mu cyumweru gishize, leta ya Ethiopia yanashyizeho impapuro zo guta muri yombi abategetsi bakuru ba TPLF. Gusa hari amakuru yanavuga ko abanyatigray bose bari gutabwa muri yombi. Ariko Bilene Seyum, umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, yahakanye yivuye inyuma ayo makuru y'uko abanyatigray aho bari hose mu gihugu barimo gutabwa muri yombi kubera ubwoko bwabo. Ariko yemeye ko benshi bafunzwe kubera kuba abanyamuryango b'ibyo yise ibico by'abagizi ba nabi. Ibi bibaye nyuma y'uko ingabo za leta zifashe imijyi ya Shire na Aksum. Kwa kabiri, igihe ntarengwa cy'iminsi 3 cyari cyatanzwe na Abiy Ahmed ku ngabo za Tigray cyarenze zitamanitse amaboko. Debretsion Gebremichael, ukuriye TPLF, yavukiye mu mujyi wa Shire, yemeje kuri televiziyo yo muri Tigray ko abasirikare be batakaje imijyi 2 mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Tigray. Ariko yavuze ko intsinzi y'ingabo za Ethiopia izamara igihe gito. Asezeranya gutsinda ingabo za Bwana Abiy. Sudani ivuga ko abantu bagera ku 36,000 aribo kugeza ubu bahunze imirwano berekeza muri icyo gihugu bambutse umupaka ihana na Tigray. Andi makuru avuga ko ibisasu bya rokete byayivuye mu nkengero z'umurwa mukuru wa Eritrea biturutse muri Tigray. Ibi byatangajwe na perezida w'akarere ka Tigray ko mu majyaruguru ya Ethiopia. Yavuze ko kuwa gatandatu nijoro ingabo zako zarashe ibisasu bya rokete ku kibuga cy'indege cyo muri Eritrea. Ibi bikaba byarongereye ahabera ibirwano muri aka karere, kuko ukuriye iyo ntara wabibona nk'ubugambanyi bukorwa na Ethiopia yifashishije icyo kibuga cya Eritrea. Perezida Debretsion Gebremichael yashinje ingabo za leta ya Ethiopia kwifashisha icyo kibuga cy'indege mu kugaba ibitero kuri leta ya Tigray. Mu butumwa bwo kuri Twitter, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabaye nk'uhakana ko ingabo zayo zirimo gukorana n'iza Eritrea. Avuga ko Ethiopia ifite ubushobozi burenze ubukenewe bwo kugera ku ntego z'iki gikorwa cya gisirikare y'ubwayo. Ariko icyo gitero cyo ku kibuga cy'indege cyo muri Eritrea kirimo kubonwa nk'igikajije ibintu kurushaho. Iyi mirwano imaze iminsi 12 hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia n'ishyaka riri ku butegetsi muri leta ya Tigray. Ishyaka riri ku butegetsi muri leta ya Tigray ryari ryakangishije ko rizagaba ibitero muri Eritrea. Mbere yaho, ingabo zo muri iyi leta zari zarashe ibindi bisasu bya rokete mu kandi karere ka Ethiopia. Tigray People's Liberation Front TPLF yavuze ko kuwa gatanu ko yarashe ahantu habiri ho muri leta ya Amhara, nayo imwe mu zigize Ethiopia, ndetse iburira ko izagaba ibindi bitero. Ubushyamirane hagati ya TPLF na leta ya Ethiopia bwarushijeho kwiyongera mu kwezi gushize. Mu myaka igera kuri 20 ishize, Eritrea yarwanye na Ethiopia. Intambara isozwa n'amasezerano y'amahoro yemeranijweho mu mwaka wa 2018. Imirwano muri Tigray yanagize ingaruka kuri Sudan, ahamaze guhungira abaturage b'abasivile batari munsi y'17 nk'uko umuryango w'abibumbye ONU ubitangaza. Abaturage bo muri Eritrea kuwa gatandatu nijoro, abatuye mu murwa mukuru Asmara batangaje ko bumvishe ibintu biturika cyane, mu gihe havugwaga amakuru y'uko ibisasu bya rokete birimo kugwa hafi y'ikibuga cy'indege cyo muri uyu mujyi. Kugeza ubu nta bantu baratangazwa abaguye muri iki gitero. Abategetsi ba Tigray banashinje ingabo za Eritrea kwambuka umupaka binjira muri Ethiopia, gufasha ingabo zo muri leta ya Ethiopia mu mirwano.
Ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo amagambo ya Bwana Debretsion, umutegetsi wa Tigray, avuga ko mu minsi mike ishize ingabo ze zarwanye n'ibice 16 by'ingabo za Eritrea mu ngamba z'ahantu henshi, nubwo leta ya Eritrea yahakanye kugira uruhare urwo rwose muri iyi mirwano, ndetse n'amakuru y'uko abasirikare barimo kuvurirwa mu bitaro bya Eritrea bica amarenga ko ibitandukanye n'ibyo Eritrea ivuga ari byo by'ukuri. Mu gihe ibisasu birimo kuraswa muri Eritrea, iyi mirwano yamaze gukara cyane kurushaho, ndetse birashoboka ko byagorana cyane kuyihagarika. Ingaruka zayo ubu zishobora guteza umutekano muke muri aka karere kose k'ihembe rya Afurika, ariko abantu benshi bakurikirana hafi byarenze politike yo mu gihe cya vuba gishize muri aka karere bari baraguje umutwe ko intambara irimo gututumba, ubwo Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yahindukaga inshuti y'umutegetsi w'umunyagitugu wa Eritrea Isaias Afwerki. None ubu abagabo bombi uko ari babiri bafite umwanzi umwe. Abanyapolitiki bari ku butegetsi muri Tigray bamaze imyaka aribo bategeka Ethiopia mbere y'uko Bwana Nabi agera ku butegetsi mu 2018. Harimo no mu gihe Ethiopia yari irimo irwana na Eritrea mu ntambara yo ku mipaka yahitanye ababarirwa mu bihumbi. Kugeza ubu ubusabe bw'amahanga bw'uko habayo hagati ibiganiro ku mpande zombi bwarirengagijwe, mu gihe abaturage b'abasivile babarirwa mu bihumbi bakomeje guhunga imirwano berekeza mu gihugu cy'igituranyi cya Sudani. Gusa hari ibintu bitanu waba utazi kuri Tigray kandi bibitse amateka anigwa mu mashuri. Tigray cyari icyicaro cy'ubwami cyangwa igihugu cya Aksum, Royaume d'Aksum. Abiga amateka ya Afurika mu mashuri biga ko cyari igihugu gikomeye, cyari mu karere k'ihembe rya Afurika, cyari kigizwe n'amajyaruguru ya Ethiopia, Djibouti hamwe na Eritrea y'ubu. Iki gihugu cyatangiye mu kinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Yezu, kikaba gifatwa nka kimwe mu bihugu byari bikomeye cyane mu gihe cya kera, hagati y'ubwami bw'Abaromani, Empire Romain, n'ubwami bw'Abaperesi, Empire Perse. Ibice by'umujyi wa Aksum biri mu mutungo wa ONU. Aka karere kazwi hagati y'ikinyejana cya mbere n'icya 13 nyuma y'ivuka rya Yezu. Kabonekamo ibyaranze ubwami bigizwe n'iminara miremire, ingoro z'abami, imva z'abami hamwe n'urusengero ruvugwaho na bamwe ko ari rwo rwabitswemo ryabuye ririho ya masezerano Imana yagiranye na Musa, Arche d'Alliance, ikamuhaye amabwiriza 10 ku musozi wa Sinayi. Abantu bose baba Tigray ni abakristo bakomeye b'idini ry'abagatolika b'abarotodokisi rya Eritrea. Amateka ya gikristo muri aka karere agaragaza ko kamaze imyaka 1600. Ururimi nyamukuru ruvuga muri aka karere rwitwa Igitiriginya. Ururimi rw'igisemite rufite inkomoko mu karere ka Aziya y'uburasirazuba bwo hagati, rukaba ruvugwa n'abantu babarirwa muri miliyoni 7 ku isi yose. Igihingwa cyera cyane muri aka karere kikanagurishwa mu mahanga ni sesame. Iki nacyo kikaba kigurishwa muri Amerika, mu Bushinwa hamwe no mu bindi bihugu bitandukanye.